Ikibazo kigira kabiri, haraherutse kurekurwa abafungwa barimwo bagenzi bacu, harimwo kandi n'abagirijwe ivyaha atari yororo nko gutembagaza ubutegetsi no kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu. Aha novuga General de Police Alain Guillaume Bunyoni na Colonel Michel Kazungu. Mbega abo batezuriwe kubera iki? Namba batezuriwe ku mvo z'amagara, abandi nka muganga Christophe Sahabo na Christian Butoyi avuga ko agwaye mu mutwe akaba yagirijwe kugandagura ababikira b'abataliyano, abo nabo ivyabo bizogenda gute? Kibajije nde? Umuvugizi wa sentare Ntahinyuzwa. Tukiri kuri ivyo bijanye n'ubwicanyi bw'ababikira, ko mu Butaliyano buguruye dosiye bagafata n'uwitwa Guillaume Harushimana, muriko mukorana gute kugira ukuri kumenyekane kuri ubwo bwicanyi bwabereye ku butaka bw'u Burundi? Murakoze. Murakoze, nitwa Ezekiel Nshimirimana, nkorera televiziyo y'igihugu. Ikibazo ca mbere, leta y'u Burundi ntisiba guhimiriza abarundi kugwiza umwimbu, ariko kuva mu mwaka wa 2022 abarimyi nibaronswa ifumbire ku gihe. Kandundura uheruka mu irima ry'impeshi, abarimyi basabwe kurira rimwe amafaranga y'ibanze ndetse n'ayasigaye kugira ngo baronse ifumbire bakeneye, ariko gushika n'ubu ntibarayironswa. Mbega intambamyi nizihe? Mbega ubushikiranganji bw'uburimyi buzoguma buhamagarira abenegihugu kuriha amafaranga y'ifumbire kandi n'ibirarane bafitiwe batarabironswa? Mu rugendo umushikiranganji w'ikiga ca leta ari kumwe n'umushikiranganji ajeje uburimyi baheruka kugira mu shirahamwe FOMI, bivugwa ko iryo shirahamwe ryasiguye ko rifise intambamyi y'amafaranga y'agaciro. Mbega hamwe FOMI yonanirwa burundu gutanga ifumbire, leta itegekanya iki kugira ngo itunganirize abo benegihugu bafitiye ifumbire? Ikibazo ca kabiri, haribonekeza ikena ry'imiti mu mavuriro ya leta, aho abagwayi bagiye kwivuza babandikira umuti hanyuma bakababwira yuko baja kugurira ku mafarumasi y'abigenga. Mbega intambamyi nizihe? Nta makenga mu bushikiranganji bujeje amagara y'abantu wamufise yuko ivyo bishobora gutuma abenegihugu bamenyera kwivurira muhira batenze kuja kwa muganga? Nico kimwe no mw'ishirahamwe rijeje kuvuza abakozi ba leta mutuelle, aho abanywanyi baryo bagiye kurondera umuti hanyuma ikijanye n'imiti nakibajije mu bushikiranganji bujeje amagara y'abantu. Murakoze. Mituwele na mituwele ni mushikiranganji bujeje amagara y'abantu. Ubujeje gushigikirana vyajejwe harimwo abakozi ba leta aherutse kuvugira mu nama nshingamateka ko agahamba bari babwiwe ko bazoronswa ngo ko kazoza karatangwa uko kazoba kabonetse. Ivyo bikaba biruko mu gihe umushikiranganji w'ikigega ca leta we yari yavuze ubwa mbere ko ako gahamba ibice 60 vyako bazokaronswa mu mpera za ruhuhuma. Ikibazo rero aho bagaca bibaza bati noneho ca kibazo gisubiye inyuma aho gutera imbere. None uno munsi vy'ukuri bokwitega iki ryari? Ikibazo kigira kabiri naco ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi, kikaba cerekeye umugambi wa leta wo gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara. Kuva ku mushikiranganji ajejwe abakozi ba leta yahahora, hari abakozi ba leta bari barituye ubwo bushikiranganji bavuga ko barenganijwe mu manota yabo, ivyo bise emploi type. Aho rero hakaba harabaye n'imyiherero itari mike yo kurenganura abo bakozi. Mu nyuma barabwirwa ko ico kibazo gisa n'icyarangiye kiri ku meza y'umushikiranganji ho basigaye gusa yuko barenganurwa, ariko abo bakozi bararindiriye umwizero wabo uhera mu nzira. None uno munsi vy'ukuri mwobizeza iki kuri iryo renganurwa ryabo? Gatoyi gusa nagira nongere ko murantunga, hari inkuru zimaze iminsi, ico naco no kibazo ubushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu. Hari inkuru zimaze iminsi ziriko zirahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi zivuga ko hari abarundi bari mu gihugu c'Uburusiya na cane cane abagiye kwiga
mugabo ngo bamaze gukwegerwa mu bikorwa vya gisirikare vyo kurwanira Uburusiya. Ivyo mbere ngo bikaba vyaranabaye mu ku banyakenya bari hiyo, ariko Kenya yoyo ikaba yarashoboye guhagarika ico kintu. Mbega leta y'u Burundi yoyo hari ico yoba ikiziko? Nimba naho babizi hari ico bakiriko kirakogwa? Murakoze. Murakoze. Nitwa Innocent ho kubgayo nkora kuri radio televiziyo Buntu, ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro. Utubazo twanje ndadutumbereza mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi. Umunsi hariho bamwe mu barimyi bashoreye umwimbo wabo w'ibigori mu kigo Anagesa batararonswa udufaranga twabo. Mbega uno munsi bo kwitega ko bazoronswa udufaranga tw'umwimbo wabo ryari? Umunsi kandi umwimbu w'ibigori uramaze gusubira kuboneka. Mbega uno munsi mu bubiko bw'ikigo Anagesa hoba hariyo umwimbu ungana gute? Mbega leta y'u Burundi iriteguriye kugurira umwimbu abene gihugu wiririma canke umwimbu bariko barimbura? Mbega uno munsi abarimyi mu bizeza iki? Mu bubiko hoba hariho aho umwimbu nyambareka izobagurira uzoshobora kuja? Murakoze. Anje nitwa Willis Ndayebura, nkorera Radio Bonesha FM. Mfise utubazo tubiri. Akabazo ka mbere ndakerekeza umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Haramaze gucogwa hanze amatoni y'ubutare atari make. Mbega umusaruro gucukura ubutare bugashogwa hanze y'igihugu biriko birazana mubona bishimishije? Nibyo byari byitezwe? Mbega ko atavyama vyera ngo de canke uja gutamba neza ushobora kumubona gikenyera? Nizihe ntambamyi ico gikorwa nkoramutima ku gihugu kiriko kiragira uno munsi? Abarundi mbega bitege ryari ibyo gucukura ubutare hisunzwe ubuhinga bwa none canke ubuhinga bugezweho, habe kumbure no guhingurira bimwe hano mu gihugu iwacu? Ikibazo kigira kabiri ndacerekeza umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ibinyamakuru. Haramaze iminsi yibonekeza umuvuduko muto cyane wa internet, eka mbere n'ibyo gutuma tumanako guhamagarana bisanzwe bikagorana. Mbega uno munsi tuvuge ko ikibazo kiri hehe? Nta ruhombo igihugu kiriko kiragira? Hoba hariko harakorwa iki kugira ngo umuti utogwe kuri ico kibazo? Aho nyene agace kagira kabiri k'ico kibazo ariko ndakerekeza muri AFCT, hari kuriha imivuduko ya internet mu mihora nka limited, ariko iyo mihora abanywanyi ntibayikoreshe ntihere canke bagasabwa gusubira gushiramwo ayandi mahera kugira ngo ishobore gukora. Hari kandi n'imyidogo yo gukatwa amafaranga arenze rujya 2,200 vy'ikori ry'umwaka. Muri AFCT mbega mwoba muriko murakora iki kugira ngo ico kibazo kimaze iminsi kivugwa gitora umuti? Ubona ko n'abanywanyi bidoga ko no kwakirwa muri iyo mihora bahamagaye hari aho badatunganirizwa? Murakoze. Murakoze. Nitwa Mihaye Kanyange, nkorera Radio Televiziyo Isanganiro. Mfise ibibazo bibiri. Ikibazo ca mbere ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujeje harimo ubudandaji hamwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Ishirahamwe riharanira agateka k'umuguzi Abuko riraherutse gushikiriza icegeranyo kivuga yuko bimwe mu bifungurwa mu ngaburo z'abana ziva hanze na cane cane kuri Cerelac ikogwa n'ishirahamwe Nestlé ryo mu Busuwisi, ivyo bifungurwa by'abana biza birimwo du sucre ajouté, isukari yongewemwo
abaganga baravuga yuko iyo sukari yongewemo ku rugero rwa ndwi n'ibice bitatu itera umubyibuho urenze n'intango y'indwara y'igisukari. Tukabaza tuti mbega mu bushkiranganji haba bw'amagara y'abantu canke mu byo bujeje harimwo ubudandaji, ico cegeranyo c'ibyo bintu biza birimo isukari yongewemo murakizi, muba muriko mukora iki kugira ngo habe gukingirwa amagara y'abarundi? Kuri ico mu kwezi kwa kabiri muri 2022 haremejwe novuga nti umugambi w'igihugu politique nationale de la qualité, ariko umenga abuko iravuga yuko ico kintu kitariko kiraja mu ngiro kugira ngo umuguzi akingirwe n'amagara y'abarundi akingirwe. Ikibazo kigira kabiri ndacerekeza mu bushkiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, nikijanye n'itongo ry'abapfuye ku Mpanda. Haraboneka imva zubatse nk'inzu zifise n'amabaraza, abaciye mw'ibarabara rivi Bujumbura rija mu Cibitoke barabibona canke abaja gufuba ababo. Bamwe bati izo mva zubatse ugutandukanye ziratwara ikibanza narirya matongo yaze. Ikibazo rero mbega ibijanye no gufuba mu Burundi birafise itegeko ribigenga, bikorwa gute canke umuntu wese ahamba uko avyumva? Murakoze. Nitwa Nadine Barakobeje, nkorera radio CCB FM+. Mfise utubazo tubiri. Ikibazo ca mbere ndacerekeza ku muvugizi w'umukuru w'igihugu. Haraciye iminsi umukuru w'igihugu aherutse kubuza abanyamahanga kugurira amatongo mu Burundi. Mbega abamaze kugura iryo tegeko ritarajaho bobo gute? Ikibazo kigira kabiri ndacerekeza ku muvugizi mu vyajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu. Kuva hahindutse itunganywa gushasha ry'intara zigize Burundi, abakozi bahoze bakorera meri ya Bujumbura bimuriwe mu makomine agize intara ya Bujumbura. Haraciye amezi arenga 6 bamwe muri bo batararonswa agahembo kabo. Mbere ngo hoba harahinduwe n'amasezerano y'akazi. Noneho bahabuze iki kugira ngo batunganirizwe? Murakoze, utubazo twanje n'utwo. Murakoze. Jewe ndi Jean Nahimana, umesha makuru wa radio Izere FM. Mfise ibibazo bibiri. Icambere ndacerekeza ku muvugizi w'umushikiranganji mu vyajejwe harimwo inyubako. Ikibazo rero ni iki kijanye n'isanurwa ry'ibarabara RN3, ni kuvuga ibarabara Bujumbura Rumonge. Mu kiganiro caheruka umushikiranganji wa mbere yari yavuze yuko kubijanye n'isanurwa ry'iryo barabara kubera devaluation de la monnaie basanze amafaranga yari yaratekanijwe ataragikwiye. Ati rero kugira ngo ibikorwa bibandanye nuko usubira gutorwa iyindi bije gusanura iryo barabara. Ati rero turagiye gukora ivyigwa bishasha. Ikibazo ni iki, mbega ivyo vyigwa bigezehe? Mbega ibikorwa byo gusanura iryo barabara rimaze igihe ritagenda bizotangura ryari? Ikibazo gira kabiri ndagitumbereza ku muvugizi w'ubushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi. Haraciye ikiringo abakozi bo mu bisata bitandukanye baheba akazi, aho bivugwa yuko babagiye mu mahanga kurondera aharuta ahandi. Mbega leta ikora iki kugira ngo isubirize abo bakozi kugira ngo imirimo bandanye ukuri kwamye? Hanyuma ico gituma abo baja hanze bagatakazi. Mbega leta iriko ikora iki kugira ngo n'abasubirira mu misi itarandiranye nabo ntibave bagata ngo bafate inzira ababanjirije nabo bafashe, hanyuma igihugu ngo came muri za ngorane? Murakoze.